Okay. Ati ndagarutse mwiri wa mwake karibu kwicana Diodone ND. Ati uri mushasha ntubagire kugira like, subscribe, comment, utari mushasha nawe ntubagire kugira portage. Ati rungikira mugenza kugira nabonye nashobore kumenya ukuri. Aho kuri kuba nta handi. Naha nyene mugani no munsi tugiye kuyaga gusa bisanzwe n'ivyitekerezo byanje sukuri ukuri aho kuri ntaho nzi aho kuri kwiba ibintu tugiye kuyaga ko mugani n'ivyitekerezo nkuko nawe ushobora kubigira. Ego rero ntaratangura ngomba ko woraba aka video gusa Paul Kagame aho bari kwaramukoresha interview yishura gusa ibibazo mugani ibibazo bibiri nivyone ngomba ko twoyaga ko hanyuma nawe ugere ico uvuze ko wawe ivyitekerezo bufise ko kw'ibintu biriko biraba muri Eastern African Community au muri DRC. Ego rero ntatinze hinge urabe aka video gusa mu mwanya muto hanyuma tugaruke ngaha. So let me ask this directly, Mr. President. Today on the 3rd of February, does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? I don't know. You're the commander-in-chief. Yeah, there are many things I don't know. But if you want to ask me, is there a problem in Congo that concerns Rwanda and that Rwanda would do anything to protect itself? I'd say 100%. Okay, rero ku muntu atashoboye kubitahura tumva icongereza ako nuko mu ncamake yamubajije ngo ati muri Congo nta basoda abo basirikare bo mu Rwanda boba bariyo. Uvuga ngo ati ntavyazi. Burya keshi na keshi umuntu atazi ikintu hari usanga kizi aho ntakimenye ukuri aho kuri ntaho menya. Hanyuma camubaza wewe uri mu commander in chief urumva ni worongo ya abasirikare b'igihugu nk'umuperezida. Mugana camwishura ngo ati burya hari ibintu byinshi ntazi je nta usanga ntabiyizi. Ngari ivyo bintu birasovye kubera burya uri kuraraba mu gihe kigoye cyane uvuga ngo ati igihugu kanaka kibanye kirimwo ingorane kandi umupaka wawe wegereye n'ico gihugu kandi ibintu biriko birabera aho hantu je ndibaza ku muntu wari washobora kwiyumvira ngo ati aho arashobora kumenya yuko ni ngombwa uri umuntu ajejwe ico gihugu president umuministre umuki ushobora kumenya ibiriko biraba aho ingene ibintu vyifashe cyane ku basoda aho ibintu biriko birabera mwako karere ingene abene gihugu babayeho umutekano mbega uriho aho hantu mugane sivyo tugiye kuzako gusa ino munsi ngomba ndagucishe mu kayira naje ntari bwacemwo ko kuvuga ngo ati burya ibihugu bifise amasiri bifise amabanga menshi leta ifise amabanga menshi ingene ikora ibintu aho ingene yemeza abantu aho ingene igomba ko abantu boyibona. Siniko navuga ngo Rwanda gonyene ndiko navuga ibihugu vyinshi. Akarorero nko muri Amerika ni igihugu ca mbere sinzi ko wamaze kuraba video mperuka gukora iyi video nyene shasha ugiye wocuyiraba aho mvuga ngo ati burya hari amashira hamwe leta aho igihugu ca Amerika kigiye kuvamo aho nayo nta yandi ni hamwe na USAID. Rero ako kantu ugafate ukubaka ukagumye ngaha rero tuza rero muri ibi biriko biraba muri DRC. Ati Paul Kagame ntazi aho ntamenya yuko hari abasoda bariko barafasha M23 urumva ntavyazi mugani ngo ati UN maze n'ibindi bihugu bikomakomeye biri mu mahanga uko nuko maze ngo na South Africa y'Epfo yemeza yuko vy'ukuri naje ndarasomye ahantu bivuga ngo ati burya hari ikibomu caguye ahantu aho ku bantu muri refugee camp. Yemeza yuko ubwo burya ayo masasu yoba yarakoreshejwe mwico gihe M23 aho bantu uzenya basoda ba M23 ntibashobora kuba bafise ubwo bushobozi ntibashobora kuba bafise izo ntuzenya izo equipment ivyo bikoresho kubera ni ibikoresho bihanitse usanga nyene ngira ari igihugu aho ibihugu usanga bibifise apana abantu bo mwishamba bariko baragwanya bariko bararondera umutekano ingene wewe ushobora kuvyakira ivyo bariko bararondera vyari byo byose. Rero kuvuga ngo ati ngo M23 ngo irafise ubwo bushobozi bwo gutora aho bwo gutwara aho bwo gufata
ngoma kandi ukavuga ngo ati burya n'igihugu cyo muri Congo ego hari usanga harimo ingorane mu gisirikare aho muri leta nuko mbwa ndibaza bariko baragwanya abo basi ba M23 ndibaza ntibogitwara nkuko bogitwaye ata muntu yabafashije. Urumva hari ibice bibiri aho bingahe usanga biriko biragira biranyurana kubera bavuga ngo ati burya ibikoresho bariko barakoresha ayo n'amahanga ariko aravuga ngo ati M23 nkabo ntibashobora kuba babifise atahantu babivanye gacha bavuga ngo ati burya ni Rwanda ruriko rubafasha kugira kugwanya FDC kugwanya aba bantu uzenya abasirikare bo muri South Africa y'epfo abantu uzenya abasirikare bagiye kugira gufasha. Urumva ni ibintu bigoye mugani buke urashobora kubitahura mugani ibintu bigoye gutahura ni ibintu byatanguye kera myaka 40 imyaka ingaho nuko mugani ibintu bigoye gutahura kubera birimo ibintu byinshi. Urashobora kuvuga ngo ati bariko baragwana ngo kubera ubutare bariko baragwana kubera atabwigenge bw'abantu ugasanga ibintu by'amoko bariko baragwana imvo zuko nuko bamwe tugasanga u Rwanda rwigombera igice cyo ca ruguru ca Kivu uko nuko. Urumva ni ibintu bigoye gutahura nka jewe cyo gituma ntashobora kubiyaga ko keshi na keshi kubera je mvuga ukuri aho kurira ukuri utazo kuri hinge tuyage n'uvyitegerezo umuntu abashobora kuba agira abafise aho yumva bitohose. Rero cyo gituma naje shengaruka kwa kantu ndize vuba kavuga ngo ati burya usanga wewe wari ukazi abantu benshi barabizi yuko leta aho igihugu gishobora gukora ibintu bimwe mu mpisho naho byo babiri ku mugaragaro ntubimenye kubera biba biciye mu bundi buryo wowe udashobora gutahura nabwo nta bundi ni kuvuga ngo ati hariho imfasho nka US niko nibikora aho yabigize ngo ati hariho imfasho igenda mu bihugu kanaka bagakora politike yabo kugira ico gihugu bagifatisha mu buryo bwari bwo bwose uko bagomba bakagifasha mu mutekano ingene bubaka leta yaho uko nuko butabizi maze ni mu bintu byo gutanga amahera mu binyoma uko nuko mu myereko itandukanye ugasanga ukavuga none ibi bintu bimeze gute naho nindi mikino wowe utashobora kumenya neva hanze uko nuko. Rero kuba President Paul Kagame avuga ngo ati ntashobora kumenya ko abasoda bariyo aho ko ibintu bimeze uku nuku hiyo mu Rwanda urasanga ari ibintu ngira mu ruhande rwe adashobora kwemeza kubera bica mu rundi ruhande bica mu bundi buryo kubera naho wovuga ngo ati ngo turafise ivyemeza uku nuku arashobora kuvuga ngo ati okay nyamba ibintu vyemeza avuga iyo ibi bikoresho byaciye iyo twebwe twabirungice tubibaha abo bantu utwereke barashobora maze no kukwereka amantu uzenye ama report yabo ajejwe n'ingene bashobora kuba bafise ibigwanyo nk'abasoda bashobora kurondera ibigwanyo bagura ibigwanyo aho ngene babikoresha uko nuko mugana ukabura ingene byo bavyaraciyemwo ugasanga M23 ifise ivyo bikoresho bihanitse kubera bafise ama agency bafise izindi nzego jijejwe gukora ibintu gisirisiri. Nibihugu vyose sigihugu cy'u Rwanda nibihugu vyose wosanga bifise bwo buryo bwo gukora ibintu gisirisiri. Ndibaza n'ibintu warumenya atari bishasha mugani hariho n'ibindi bintu uzuribaza ukavuga okay none ko M23 ifise ivyigwanira uko nuko none yone izogenda mu mubonano wo kugira kurondera amahoro umutekano mu gihugu aho ko umuperezida wo muri DRC atagomba kuba yagane kubera iki hariho izindi mvonyero udashobora gutahura zituma atashobora kubonana maze n'umukuru aho umuntu ajejwe iyo M23 n'ivyo bagwanira uko nuko bakayaga nkuko bayaze muri 2012 mu 2012 uko nuko mugano ugasanga byarasambutse. Urumva ni ibintu bisovye birimwo amantuze amayira atandukanye. Rero Rwanda nyamba rukina nkuko ari gwana goshobora kuzana umutekano waho boshobora kurondera intuzenya amahoro rubonekera M23 mu ntuze mu nzego zitandukanye aho bagiye kuyaga maze nabo ba president bagize
Eastern Africa community urumva babaserukiye hanyuma ivyo bintu bakumvikana ngira ni vyiza aho ngira si vyiza niwandike ngaho muri comment umbwire ndumve kari vyiza aho katari vyiza ngani burya twese twigombera amahoro rero amahoro aragoye kuronka kubera nahize inama zogenda kuvuga ngo ati ngo M23 ni ngorane maze n'abandi bantuzenya bari abanyeshambo usanga bari mu gihugu ca DRC ni ngorane nkuko umuperezida w'u Burundi yavuze ngo ati okay nyamba hari ngorane ni mumaze muhagarika hanyuma turabe ngene twobigenza tuyage abakongomani tumenye baribo hanyuma batara kongomani tumenye baribo hanyuma ibintu bigende neza ngane ngo ati ivyo biragoye kugira gukora ahandi naho uko jende ukwiyumvira kuvuga ngo ati okay Eastern African community bagiye hamwe kuraba ngene boshobora kubigenza mu buryo kanaka kugira barabe ko bovanaho uwo mugwi wa M23 hanyuma ibintu bikagenda neza mugane hari usanga hariho abandi baperezida bamwe badashobora ko bovyemera uko ngo bagende kugwanya barungika abasoda bavuye mu bihugu bitandukanye kugira bagende kugwanya batumbere M23 nkuko umuntu asanga ushobora kuvyumvira nyamba ingorane ari M23 hinge tugende tubatake mugano ugasanga suko bishobora kugenda kubera hari inyungu z'abandi bantu cyane ku bihugu bitandukanye ushobora kumenya udashobora kumenya urumva bose bagenda gukina nko kuvuga ngo ati burya hari usanga uriko mwese mugasanga muri imbere mugani burya hariho akayabu karimwo muri mwebwe ubuyabu bubiri ya butatu bune uko nuko ntumenye mugani ukaguma wikeka wirinda uko nuko utazi ibintu bizoba bishobora kuba kubera umuntu wese afise vyumviro vyiwe ego gusa ngomba ko utahura ko kantu ego wari usanze ukazi mugani ngomba ko utahura kantu hamwe umuntu ashobora kwihakana ibintu singo navuga mu perezida Paul Kagame ubwo abantu bari bose cyane binzego cyane leta uko nuko bashobora guhakana ibintu byari byo byose kubera bamenye babishishije mu bundi buryo nka USAID wibaza ngo ati niyo gufasha mugane hari intumbero US yayishizeho iyo ntuzenya iyo shira hamwe kugira irabe ngene yoza irakorera ibintu mu mahanga yataka aho naho yoba ari mu gihugu cyabo ugasanga hari ibintu bashobora kugwanya mu buryo butandukanye ukabona imyerekano itandukanye ukaza none abantu barosha uburenganzira gukora ibintu gute uko nuko naho hariho ubundi muntu ariko arabafasha mu buryo bw'amahera kugira barabe ngene bo bigenza nyamba ari kugura ibikoresho nyamba ari kurondera abantu nyamba ari kurondera ibiki ugasanga ibintu bigenze nkuko babishaka nani ko bakora rero niko ibihugu bimwe bikora birafise mantuze amashira hamwe ushobora kumenya mugano utamenya impamvu aho uburyo akoreramwo ego nuko biri mugano ugasanga mu nyuma ariko aravuga ngo ati burya South Africa naho iri muri Congo nta buryo nta bushobozi ifise kuba igomba kuzana amahoro kubera nta burenganzira ibifitiye mugano umwanya wari wose igomba ingorane turiteguye kuzihurira ko kuzigwanya mwako kanya zibaye burya ubuzima ibintu byose bifise umwanya wavyo byose biraseruka umuntu akamenya aho ibintu bihagaze ego bati ibihugu byinshi biriko biravuga ngo ati ngo no Rwanda ariko rafasha M23 kugira ibifise ubushobozi bufise mwaka kanya kuba bwarafashe Goma maze ni kuba bugomba gufata ibindi bice uko nuko ugasanga ibintu bigoye gutahura ngene bushobora kuba bufise izo mbaraga uko nuko mugani ibintu byose biriko biraba je sindumva aho sindabona aho umuperezida Tshisekedi avuga ijambo avuga ibiki nibiki uko nuko yarigeze kuvuga ijambo rimwe mugani sindabona aserura ijambo kubene gihugu aho mu mantuze mu community aho mu meeting atandukanye urumva ngira iyi ntuzenya meeting igiye kuba iyi nama igiye kuba kwa gatandatu ngira azoba yahishikiye kugira nawe agira ico avuze ko ibintu biriko biraba ego keshi tubona ibintu bica mu mantuze ma TV menshi cyane uriko raba ama TV ava mu Rwanda mugani byose bizoza kumugaragara ego mugani wibuke yuko ako kantuze ako kabanga kariho usanga ibihugu bimwe bikoresha uburyo bwari bwo bwose kugira bugire burondera inyungu zabyo
aho zazo mu buryo butandukanye kugira kandi ntibizosubire kuza kuri bo. Ego ngo ati nuko biri akazina kanje banitwa Imbere Diodone ufise ico wokungura mu iyi video kugira twese tutahura biriko biraba n'ingene umuntu ashobora kumenya inyishu y'ibi bintu aho ingene ibintu bishobora kurangira uko nuko ni wandike ngaho muri comment section info wibaza kweri iki ibintu biba kweri iki ibintu byatanguye kweri iki ibintu biriko biraba. Ego uzobwize neza hanyuma akazina kanje banitwa Imbere Diodone tuzosubira kubonana twabonana.